Amahoro cyane ni Guardianti Nestor ndi umu ethical hacker ngira nk'abantu umushakashatsi mu bijyanye na technology cyane cyane cyber security na electronic. Ubuherutse muri part 3 nashoboye kubereka amakomanda amwe turicari kuri topic how to become an ethical hacker, ukuntu umuntu yashobora kuba umu ethical hacker, inzira zitandukanye ushobora gucamo. Egome kubugira kane kuri party 4 party ya kane ngomba nshobore kubereka ukuntu umuntu ashobora gukoresha amakomande line atandukanye kugira ngo ashobore gukora ibintu bimwe. Izi command line ndabereka nizisanzwe zimenyerewe, sino ari ama command line menshi cyane mu ma distro y'ama Linux, kandi izo command line usanga ari nka zimwe jise gusa utuntu zoto twenda duhindagurika. Ejo naraberetse ubuheruka bambe narashoboye kubereka ukuntu mushobora créer un dossier. Tugomba karatugiye kuri desktop amatukara amadossier hariho amafolder and file. Nk'akarorero naragize folder bita test, tujya muri test tukaraba tugize errors, harimo iyi test 1 nayo ni mwana ko ari nuze ko ari nka note yawe tugombe kuyisoma. Turashobora gukoresha nano ama text 1 tusigira entre murabona content zirimo tugomba kumodifier. Turashobora kongera n'izindi ama tukagira control o hit enter kugira ngo registre hamwe na control x kugira ngo ukite. Ubu naho tugomba tubandanye turaba command line. Ushobora kuba ushaka kuraba stockage ufise, turashobora gukoresha command line ita div cyakwereka ama repartition ari muri note yawe, nuvuga mu mashini yawe. Turashobora gukoresha kugira ngo turabe free memory mu gihe ubona imashini ikiri kwega peut-être RAM nka yose iri occupé, ushobora kugira binga free cyakwereka nka jeni 8 GB za RAM banyeke iri free, bakanyeka ni iriko irakora. Iyindi nayo ushobora gukoresha command line bita locate, nk'ubu tugize nka locate nk'akarorero Windows, nk'akarorero iza gucirondera ahantu hose hari Windows, aho simone bikirondeza n'ahantu hashoboka hari ijambo Windows, kikwereka ahantu hose hari icyo kintu ushaka. Iyi ni locate clear, murabizi ko ariyo guhanagura. Urashobora gukoresha cal kugira ngo ubone calendar, canke urashobora gukoresha iyo bita top kugira ngo urabe ama running process biriko biraba. Kugira ngo top cyona ama process yose ari karaba murayabona ayo saya. Tugomba kuba tugira control C, ugomba kubihagarika toujours clear. Urashobora nk'akarorero ushaka gutereshaja ikintu ni command wget mukacushirako na link. Dufite nk'akarorero ni nk'ikintu kiri nk'ahantu kanaka, ni nk'aka application cyangwa kandi dufite nka muri nka twakoresheje iyi tugomba guteshaje nk'iki kintu isifi gusa kuca copy link y'icyo kintu aho kiri, hama ukaca ushirako ngaha ugize hit enter ikitereshaja icyo kintu ukaca gisanga par default muri download. Turashobora gukoresha na ntuze bita
ja fdisk iyo ni sudo fdisk and l inayo ikidusaba ukuntu dushobora kuraba ama repartition ikatwereka n'ama size y'amanuze y'amarepartition arimo, kuvuga nkaja disk iyo wayigabuye urashobora kuraba disk high system ndiko nakoresha rimwe ama disk angahe, ibyo byose urashobora kucubibona. Hama iyindi nayo command ikunda gukoreshwa cyane ni history idufasha iki, idufasha kumenya amakomande, ni kuvuga ibintu byose twaravye ni okay. Ni kuvuga amakomande nk'amakomande maze gutapinga kuva nanguje gukora ino ntuze ino nangu gukoresha no Linux n'amakomande yose nagiye nandika. Hama ikindi naco mushobora kwiga n'ukuntu ushobora kuinstalla package muri Kali Linux. Imisi yose twama dutanga dufate iyo ufise user, hariho user isanzwe no kuba uri admin. Iyo ari admin ni upgrade ubwa mbere update, aho ugomba kugira mise à jour, kubise hit enter ica ikwereka ino error. Igituma ibere sino error ni kubera ndiko ndakoresha user isanzwe, oro ngaha kugira ngo ukore no function ya mise à jour mpaka uri mu admin, ariho habasha tutanguza sudo apt-get and update, ucigira hit enter, murabona kwiciragira mise à jour. Okay, ngaha iratereshaja hama ishire à jour. Imisi yose imbere ko muinsara application muri Kali Linux ni byiza kubanza kugira mise à jour. Umaze kugira mise à jour rero systeme irashobora guca igira wensara application ushatse, katwugura indi fenêtre. Okay, iyo ugomba rero kwensara application urashobora kugira no kuvuga sudo utari admin sudo apt-get install hama izina ry'iyo package ugomba kwinstall. Ukirika hit enter icaye ndufite amakarara Vegas, hit enter cyangwa mu pass hizemo, urabona yuko ica nk'iki kintu nanditse n'ikibaho yaba nk'iyi application yitwa Vegas yabaho yaca yinstall. Uko niko bensara, no kuvuga no kumenya kuno install package, ukamaze kumenya iyo package ukongera kandi ukamenya na ntuzeya no kuyimovinga, kuyikura naho kuyidesinstalla. Hariho command ni bakoresha ni sudo apt-get auto remove, hamukacushira ukurikiza izina ryo tag ryo package ugomba kudesinstalla ikivamo. Iyindi command nayo tumenyereye ni command cp gukopya, hama move kumuvinga nk'akaroro nk'ikintu kiri muri folder imwe kijana mu yindi, hakabaho na remove ariyo gufuta. Izi zose n'ama command umuntu akeneye kumenya. Hama navuga yuko amakomande akenewe ni nkayo. Ayandi makomande akenerwa mu gihe novuga uri kuinstalla hari byo bita change mode, hakabaho na change owner. Akaroro nk'ubu aho ni mu gihe uri kuratanga ama right ku ma group atandukanye, ushobora nk'ubu kugira dufite nk'ubu reka tuje hama tugire ls urabye nk'aya madosiye ari ngaha, hariho drwxl read write execute. Ni kuvuga iyo fichier ifise izi write zitatu, read write execute, ni kuvuga muri ico gihe uba ibifise write zose za kuma group, ni kuvuga iyo group ibifise write zose zo gushobora ku execute ari nka package kanaka canke nka document kanaka, urashobora kuyasigninga read only canke write only, ibintu nk'ivyo. Hama ikindi naco novuga iyo rero ugombye guhindura mode, dufate nk'ubu akarorero
iyo ugize change mode ni nka application ugomba kwinstara hama ukacubwira sinya place hamwe na x usuiva niyo application ugomba kwinstara uba uyihaye full right, ni ukuvuga iyo application ku ma groupe yose iyo machine bifise groupe zibiri cyangwa zitatu, ni ukuvuga ama account, iyo application izo bitegerezwa kuba launched n'umuntu wari we wese. Mugabo iyo ugize harama option menshi, ugize change mode ushobora kubona hakabaho na change owner. Iyi nayo ni mu gihe dufite akarero aba ari nka ari nka application canke package kanaka canke tool, iyo tool ikabikoresha na group imwe, muri cyo gashaka kuyasigninga kugira ngo ishobore gukoreshwa n'andi ma group yandi. Ivyo byose rero nizo commande zikenewe muri Kali Linux. Izo zose rero ugerageje kuziga ukazifata uco usanga uri kurakora neza. Nababwiye mu create dossier ni mkdir, hama mu moving your dossier ugomba kuyifuta ni remove mkdir hama mu gihe naho ugomba kugira gufuta urashobora gukoresha remove. Nanjye nirafise amantuze ya makomande atandukanye, mabona ugize help. Yindi commande nashaka ko mumenya nuko iyo uri kurakora ikintu ari nka command cyangwa ikindi kintu ugize help baca bakwereka ukuntu icyo kintu gikora, urashobora kuca usoma ugatahura ukuntu icyo kintu gikora. Egome nayo makomande nobabwira mugerageza kwiga, munagerageza kuyafata amakomande menshi mugabo amakomande akenewe se copier, move, remove, hama locate kuvuga kurondera ikintu kanaka, hama indi kenewe nizo kwinstara mbambe ukamenya ko hariho mise à jour, update, hama update, install nimba ugomba kwinstara package kanaka ukaje kurikiza kwiyo package, hamwe no gutereshaje wget, hakabaho niyo na zip. Hari n'indi nibagiye kwabwiye nk'iyo ari fichier WinRAR ushobora kugira unzip hama ukacushira izina ry'iyo fichier WinRAR, urishizeho ukacukirika hit enter ica iyi igira extraction. Nuko niko bimeze, mugerageze rero murabe aya n'ama command line. Umaze kumenya n'ama command line umuntu no kwimenyereza, ndabereka rero ukuntu dushobora kuvirtualiza, no kuvuga tukinstara ama guest OS muri system, muri host operating system. No kuvuga turafise nka Windows 10 tukinstara mwandi ma distro and ma operating system kugira ngo dushobore kuyakoresha. Kuko uri kuragira nkaha uri kura setting nka laboratoire ya penetration test, bisaba yuko ubanza kwimenyereza. Nk'ubu nka jewe Kali Linux imaze kuba my main operating system, niyo sanzwe nkoresha iminsi yose, umwanya wose. Urumva nzamaze kuyimenyera, ndamaze kumenya ibintu bitari bike. Sawa, murakoze. Ndibaza kujana ama command tugarukirizaho ugomba kumenya menshi ashobora kudocumenta ku internet cyangwa akinstara kandi na nimwe muri open source operating system, hama akazakoresha ama command line. Ivyo birafasha. Murakoze cyane.